Eragubonye be bene Imana bakoranye ahumve ukabona yemwe bose baje batwenga kubona kera baba bazanye ijambo rimwe ryuzuriza abahuza ikiyago kiri umugwiza wo mu bitaha no mu bibona kiri igicaniro co gucanira iyo birenza singa ngwawe gwame gwisiga inkuyo mwiza wankundiye uzukundirwe n'ikiyaga ahumve ngarega nkundira ndagukeze mwiza wankundiye ndagukeze rega nkundiranye n'irembo nzogukeza uwe wamye utwibutsa wa musi wo kugenya ahumve namusegize dote simbizi wasemavumba shangira kakaririmbo satubi yaririmba twoka muririmbira kakandi kavuga ngo uri yambira kunde n'umukobwa ari serious uno musi ntahari serious kweli simbizi ndazi no musi ari serious kandi simbizi dushime na mama mwamikazi yashoboye gusiporta simbizi wasemavumba sha simbizi intwari simbizi yari igihe ura mu Nyakabiga Yes, bakunzi ba Yagatech TV reka ndabaha ikaze ndabashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabana mu gihugu cyacu cy'u Burundi waburi mu diaspora waburi aho uri hose ndakubwire ngo big up sana ndakubwire ngo don't give up mu cameraman ashasigaye ambwira ngo don't give up akano kose nyandikiye ubu aheza na don't give up kandi abantu hose mu binyandikira ndababwire ngo mu binyandikira ariko simunavyibwira kubera ko si byiza guheba ikintu watanguye sivyo none gabash yeah iyo ntanguye ikiganiro mama mubizi ko ari mignon ariko abavyeyi ntambereye abavyeyi ntambereye jembe ndi umuharisa ariko mutabizi jese amasoni nico gituma nkunda gukora inyuma ya kamera ariko no muzi ndaje imbere ya kamera kugira ngo ndabaganirize ndabeka nuko nabaye umumama ya yendiga rero simba DJ nyene mbandiko no mu invité canke nyene nkandi DJ nyene mugabo nje kubabwira ibintu bijanye nuko naje kubatera inkuru ariko yo naje ngaho kwandikwe no mu invité nako mbatugo batugonire ibintu bitandukanye umutumire wanje uno musi rero muramubona n'umusore muremure sinzi ngene babwira urebere ntibabubona baza kugufata amayense baje bagushiramo naramwege muri zamana nicaye gucya muzi nakora ntibazi nkende nkamubona nicaye ndiko n'umusore muremure turazanye cyane ariko mwebwe ntimumuzi harimo n'abamuzi bien sûr ngadamuha ikaze turaguha ikaze nikanda ukenguruke cyane wavuze ngo ndi invite mugara ashobora kuba batazi ururimi carico kubera ko usanga bose batasomye ngenda umutumire ngo uyu murundi wawe hanyuma ku mazina nitwa Nkurunziza Dera hanyuma arahora bantazira yado kwa kundi bakuze urabizi iyo kavuye bavuze ko tuziranye oya kase masaka nigashasha mugabo yadurazi iyo yavuye hanyuma ndabakenguruke cyane kwikaze mu mpaye sha naramugaragara mbanze kubaza mbega ngo mbega ngo Yagatech niki mugabo mpava nibagira ko ndumutumire ni technology wamaze kumva ni yaga tuyage noneho ibyo mu buryo bwose reka ndeke gutangura ku kibazo ko ndumutumire abantu mwamenyereye kubana iyo ni ngorane watamvye ntarore nico kimico gutumira umunyamakuru musanze guys ni umunyamakuru n'umunyakaranga mizambyino z'ikirundi zimwe dukunda kubyina nagambye ngo kuririmba nako shino bakora kubyina n'umuntu nyene sinzi akora ibintu byinshi yikorera n'utwiwe girango numva ari byinshi cyane nico gituma bigoye gutumira umunyamakuru ko naronka n'umwanya wo kuvuga anyway turaguhaye ikaze reka ndabashimire cyane shimire nuri reka dufata amasanamu kagaga uziko kwezi mutakize kigaga kandi mbona umengo zigato ni gato nyene kandi ababwiye reka ndabashimiye ko mwampaye ikaze ariko sinabashimiye ko mwanzimana cyane natwe abashitsi beza nagamba ngo umushitsi mwiza yizimana ngo ntiyizimanye twamuzimanye umukameramani wacu Hanseta baramusabye ngo tuzomukoresha ikiganiro bazubwiye ikiganiro gikoreka natwe tuzoyikorana nani ndocenje inyuma ya kamera ari uzoje inyuma ya kamera wo dufatira umukameramani fresh cyane kagaga abamfite abakunzi bacu baragusabye kandi nizeye ko tuzokubona twavuze ngo uri umunyakaranga uri umunyamakuru mugabo sinzi ko tutanakubesheye oya nimwambesheye bwa mbere novuga ndubumenyesha amakuru naragize amahirwe yo kuvyiga mu ishuri ndavyiga ndabikunda hanyuma icya kabiri ndi umunyakaranga kuko nkuko nabo usanzwe ubizi bamwe barabizi ndi umuvyinnyi ndi umwanditsi w'imvyino ndi umwanditsi w'ivyese bamwe bamaze kubibona icifuzo
umuvyeyi akabaruwa n'utundi twinshi nagendagira yego hagati aho hariho niki novuga gute hariho ndanacuraranga umuduri idonongo buke nyine ndagerageza hanyuma kandi novuga gute ni n'umwironke yego niko novuga cyane ibindi navyo ndabikora buke nyene mugabo kumunyakaranga nivyo cyane nshiramo ingufu gose kuko ni navyo bitumye nkiri ngahe Bujumbura kuba nkiri ngaho no munsi narite ngane kubera ko ari vyo ni navyo kandi byanatumye nshobora no kwiga ngaheza bimwe nkiga ngororokewe niko novuga muri ivyo byose niki ukora cyane Jean oya bivana n'igihe kubera ko nk'ubu novuga ko ndumumenyesha amakuru gusumba ko umwanya munini mba ndi mwiradi mugaba karanga nako ndagakunda cyane gusumba ivyo byose kubera ko n'uwo mu gihe ndiko ndakora umwuga hari akaranga mutima kakaranga mba ntegezo kugenderako urumva novuga nti nta na kimwe kiri hejuru y'ikindi kimwe cyose bivana n'umwanya wacu nimba uno munsi atabikorwa by'akaranga bihari umwanya munini uzonsanga ndi mwiradiyo inyuma yaho ariko kandi si ntivyo gusa ega no kudesigninga bimwe byo kudesigninga sigenda biza vya vrai ni kuvuga nk'abakora ama invitation ntibazobure kumbaza kugira ndabagirire ama invitation ahantu hose utuntu dutandukanye mu bisanzwe cewe nkora ico mbonye akantu kankora ico mbonye nagahero kagera ngo ukora iki ngo kibonetse aro uraho bigeze kubaza umukobwa yabajije umuhungu amwandikiye ubona buryo batbatse batazi nanyu byo kuri Facebook yego kiramwandikira ngo ni gute urabona acabaza umukobwa atatokabaza umuhungu ngo ukora iki camubwira ngo nkora mu mifuko nkora mu mifuko y'abantu bisigura yuko rero umuntu akora icyo abonye urashobora kuba akora mu mifuko mugabo je nta mifuko nkoramo gusa ndashobora kugufasha ugomba gukora imifuko ukambwira ati mfasha haje ndashobora kugufasha kugira ngo ndabe ko wabizi ko bigoye ubuzima ntibworoshe ngaho Bujumbura baje nico gituma umwe wese vraiment ategeza gukora ahantu avuga ati nico gituma dukora icyo tubonye cyane kiduhesha iteka kigahesha n'iteka n'abandi n'igihugu jewe ikibazo mfise hari igihe umuntu gukora ibintu ari muri ibyo twakoranye na fois passé arambwira ati jewe kuririmba sinabijemo gushaka kugira ngo mbe umustar cyangwa abantu bamenye nuko ndabikunda wowe atuka inspiration yo kubyina singe novuga none inspiration iki mu Kirundi no kuvuga basi akarariro wisunze ego kugira ngo ubijemwo donc cyabitumye ubikora novuga nti naho novuga inspiration nazi benshi barakizi yego kubera yuko abadukurikirana bazakamenya ko aba intellectuel uko bigenda kose jewe nakubwiye nti mbe nivyo byaramfashije iby'akaranga nakoze ndabikunda bwa mbere ho mugabo nkuko nawe usanzwe ubizi turazinanye nkiri mutoyi urazi ko n'umuntu atinya oya ndatinya oya ntaco basi unzi nkuze mugabo basi ntarakura ku nkuzu no munsi nubwo n'ubu ngishaka gukura gusumbuka oya Nano birabye niho babona kumenga uransumba. Bye cyane. Bye gose. Hanyuma nakuze ndabikunda mugabo ndumuntu atinya je mu buzima busanzwe. Bwa vyagiye biramvamwe buke. Narabikunda ugasanga ndiko ndabigira DJ nyene ndi mu nzu ndi muhira ndike. Mugabo rero ndafise uwundi muntu novuga wakuvuga cyane inspiration. Yahavuye nshiramwo iyo nyota yo kubikora nk'umubuga. Yitwa Bitabuze Arsene. Arahita nanjana mu mugwi ndanga karanga bita Intahemuka. Ndabikora mu nyuma rero maze kumenya ivyo ndabona ko yanyota nakubwiye ko yuhuguma afise yuko igutuntu n'utundi nahavuye mbona umuduri ndabona na muntu bita nakunda kuraba YouTube nkabona umuntu uje mu Rwanda yitwa Gisupusupu nkabona mugabo nkabona bimaramaje ko abucisha ijana niki nkabona kandi ngatumukunda guhura n'umuntu yitwa Mathias ngaha mu Burundi siwo ntuze wa Alfred wa Bernard mwita Imana yavuze umuduri muri team nkunda abantu nkabona ko ndabikunda muga nkabona kumengo nta gaciro cyane abiha kubera ko canke nta gaciro abantu babiha ukaza gusanga umuntu muhura mvugiriza ndaguhije namvugiza ndaguhike ndiyumvira ikintu nokora kugira ngo ndabimenye hanyuma kandi ndabona n'undi mugwi bari ko batanga kuvuza umugwi ndangakaranga sinda kuvuga izina kubera yuko urabizi gituma ntibandishe publicity nawe ntibakurishe publicity ndabona bariko baravuza ariko ndabona n'abantu benshi b'abanyakaranga bariko bicukira kubivuza ndabona none kubikijewe ntovyiga kandi nakoze ndabikunda hagati aho hari iwacu muhira iyo nsanzwe mvuka hari umuntu yakunda kuvuza inanga nkabona ko ndabikunze mugabo nkabona none je ntavyo nomenya mu nyuma rero natangura turavugana hari umugenzi twa Bonfils n'undi twa Pascal n'abandi bagenzi harimo witwa Trésor
turatangwa nabitwa ba Emery twari kumwe mu Rwanda karanga inhemuka turagira akanama turaraba mbega nitwo bija hamwe hamaratangwa ndavuza urumva nagira ndaronka inspiration hariya na hariya cende umuntu ntegera mpagarika kwiga none muzi ndashobora confiance inspiration kuri urya muganga abantu bashaka kwiga nk'umwironge nkava ndondera uwiga kugira ngo ampe iyo inspiration ambwire mbega bikuka gute hanyuma ndagira imana turaronka umuntu twatorobeka aratwigisha je no kuvuga ngo uno munsi ngoma niga uno munsi ndabara no kuvuga nti ejo nkumva namenye umuduri neza kuko mbandanya niga ndabona nkoshitse ku rwego rwiza aca mvuga nti reka nigo umwironge nawe je ntegereza kurondera umuntu ampa inspiration nimba ujya mutama torobeka nimba ari ujya mu tama yitwa ari witwa Emile mugana ko nakibagize nagiye Kinyange niryo bazi Kinyange niryo bazi rero novuga nti ahanini kuri ivyo niho byavuye cyane cyane kuri ivyo byo kugira by'akaranga mugaba ahanini cyane hariho n'indi motivation inyuma kuko nabona yuko ari abantu bibeshaho bigatuma baronka akantu rimwe ndavuga nti ko bisanzwe bindimwo kubera ikintu bibyaza umusaruro rero ndavyiga buke biratinda biraza kandi nibaza ko ubu unyengeze urwego nishimira jewe ngashimira n'abantu banteye intege bakavuga bati kora numva biri bon ni ibintu biba byaravuye kure na cyane ko uno musi ugwaruka umengo bon iyo zo n'umujene uno musi yitaho ibintu vya kera ibyo bitakaranga aho ari hagezweho indirimbo nye zishusha magari zirashusha byense bivanye n'umuduru kwa zitambamwo donc ugasanga nyene biragoye umunsi niho navyutse ndiko ndiyumvira kuri ivyo bintu vy'akazi ni ikintu cyari cyambabaje vraiment donc cerekanye n'ubu kuntu abajene buno munsi babayeho kandi mugabo ikintu cace kinzamwo nuko atari abakobwa gusa kuko abakobwa buno munsi bahitamo usanga ubuzima bwabo bemera kubutanga kugira ngo baronke amafaranga atuma umuntu wo mukaranga ukorana n'abandi bantu bakuze hariho ibintu bababwira vya kera abantu bari babayemo uno munsi la majorité y'abakobwa abahungu babayeho mu buzima bwo kwidandaza bagaca bahura nitwovuga ngo majorité ariko bariho bon du moins bariho kandi hariho ababitumwa novuga n'ubwo buntu mugabo iyo ufise ubuntu ukaba ufise iki burya hari umuntu akunda kuvuga ngo ntivyerera igihe ntivyerera inzara vyerera igihe ivyo rero birabaho kuko nkuko ariko ravuga rero abigeme cyane dukunda kuvuga kubigeme kuko ahanini burya saba pasoni jewe ndakunda kuko niko ndavuga ego na jewe ndi umusore ejo hirya nshobora kuba ndi umupapa canke ndi umugabo mu rugo burya abagore canke abapfasoni si benshi bakunda kuba bariko bagira iyo tendance yo kujana mu gwaruka muri iyo nzira yo kwidandaza niko novuga kubera ko benshi usanga n'uwo mwanya batawuronka bafise umwanya wo guhindero abana mugabo nabo bariho n'abagore bariho uzoza gusanga baprofita ubu bukene bw'ugwaruka abajene surtout burya bigeme mwoho biranavuma urazi gituma biranafuma kuko abigeme kenshi burya na famille zirabagwa inyuma cyane imiryango gasanga ni burafise mukuru wawe cyangwa urafise oncle canke nyogosenge akuri inyuma avuga ati tora kage nuguriki mugabo rero nk'undi mwanya wihagaruka usanga mwebwe muri vulnerable niko novuga cyane gusumba abagabo kuko nta musore ashobora kujanwa muri ivyo bintu atabishizemo gushaka normalement mugabo abagabo nabo shana kandi urazi je hano akantu kari ngaho je ndiko mvuga kuri je ikintu ndiko ndavuga ni ikintu nabonye cambaye ko je sikuvuga ngo ni histoire ndiko ndinventa ngo mvuye ngo urumva ngo ibintu ngo ndiko ndavuga ngo nkunda kubibona mu bantu ibintu nanje nibonako umuntu nakwandikiye message n'umuntu w'umupapa ubuzi n'umupapa akuze sinakoga mu ngana akakorera kugira ngo agwa amafaranga kubera ko kubona umengo bon maybe yibaza ko twe turi ngaho ku magaze societe kandi none umuntu ari ku magaze societe abantu bose batanu par exemple aragufana hama kaza akakubwira ati je ufise ijwi ryiza ryawe ora kumva ko yo gusupportinga ko kugira ijwi ryawe rigere kure biciye mu maboko yawe akumva ko kugira aguha ivyo bintu mwenda kuryamana rero ikintu ndiko ndavuga ku bajene buno munsi biragoye ko umuntu akwereka amafaranga muri igihe agoye kuronka muri gusanga ni deplashije n'amaguru kandi imvura iri kiragwa temubwira ngo ahantu twakoreye emission naje mu buryo butoroshe maybe nahari n'amaguru kuva yomva gasanga hari ibirometero n'ibindi gasanga umuntu agupropose imodoka donc n'umuntu akuze n'umupapa agupropose imodoka we nawe uri umukobwa aje wumva ko mengo wow ahubwo yari yaratevye ese ubwo buzima bw'abakobwa novuga nti cyane n'abahungu muri rusange
ofete novuga nti kuri ico kintu si wowe gusa naje ndi umugabo ndi umusore mpanda kibona ni kuki nako ndavuga nti burya abagabo hariho umusore yakunda kuvuga ngo abagabo bari badawe abagano ari umusore w'umugenzi wanje yitwa mwene Imana bakunda kuvuga ngo basore bari badawe burya ugiye kuraba ari ikintu nkunda guha ubutumwa ari nk'umugabo canke umupapa nkunda kubwira nk'iyo duteramiye ahandi ahantu kaje usanga hari ibintu bimwe bimwe karanga kamwe kage karata agaciro ngo bari badawe cyane umva papa buno muzi none nabo bagira ibyo oya uko vyogenda kose ari umugabo yiyubaha umwana wose twakoze batubwira ngo umwana ngo suwumwe cyo ndibuka tukiri bato uravyibuka hari bose ukabona ko umuntu wese muhuriye ku nzira umuntu akuze umwubaha rero ni byiza ko abagabo canke umupapa canke umuntu ari mu nzira yo kumupapa yiyubaha hame ca kabiri igituma bavuga ati umwana suwumwe niki nuko no musi wowe nutamira umwana w'abandi ariko agize ingorane canke utamushigikira agize ingorane ejo wawe nazobura umushigikira je nta kintu gera kingoya nk'iyo muhuye n'umuntu kujema ngo wow ngo uruwo kwanaka kaje ubona nakubwiye ati tora aka kantu kubera iki ari ikintu ciza muziko mugabo mu gihe uzobura umupapa novuga hagati mu tuzitizo wumva yuko utari umupapa w'ukuri kuko umupapa w'ukuri hari ibintu bimuranga atekereza kubaha umwana uwo ari we wese nimba uri umusore w'umupapa wiyumvira ko amafaranga umwana uri ko murinze kuryamana caka ari uko murinze kujana ahantu arinze kugwa agafavere ce muri je sindamwita umupapa w'umuntu ahubwo n'umuntu w'umugabo ndeke kumuvuga nabi mugabo si umugabo nyamugabo umugabo w'ukuri hari ibintu bimuranga mukaranga ku Burundi twakoze twumva indirimbo z'abantu zenga umugabo w'ukuri suwiri ivyo antuka ibyo bavuga ku mugabo w'ukuri n'umugabo ki novuga gute yiyubaha akiyubahiriza ahantu hose ari mu vyo arimwo mu vyo akora kubera iki kuri no munsi ivyo bintu uri kuragira kuri uwo mwigeme nawe ku rundi ruhande mbega urifuza ko umwana wawe umugirira nico kibazo je nkunda kwibaza nimba uno munsi jewe uno munsi ntari fidele ku mupfasoni wanje mbega umunsi wo mupfasoni wawe nawe wo mugore wawe niyo aja kurondera umusore bizokuryohera rero niba utoshobora ivyo byose bitokuryohera gerageza wiyumvire nivyo hari abushobora gusanga ari bafise impamvu zibatuma ugasanga barafise ingorane baciye mu ziki niko usanga babanye nabi n'abagore mugabo gerageza wiyumvire wishire mu kibanza c'umwana wawe nawe uwo mukobwa canke uwo mwigeme umurabe nk'umwana wawe nutamubona nk'umwana wawe umubone basi nk'inshuti yawe nk'umusengeze nk'umwishwa wawe nako ukabona uti mbega none uwo mwishwa wanje uno munsi noryoherwa ndamubonye muri ibi bintu kubera nimba ushaka gufasha fasha umuntu ataco witeze kuronka kubera ko nawe abawe ntuzobafasha cyane none aho ni kuri kote y'abagabo mugabo nabikubwiye ukuntu turagorwa vraiment muri iki gihe usanga abashene benshi nta kazi bafise cyangwa usanga ibibazo bitandukanye none abo bakobwa bo eske ibi bintu bibabako donc ukuntu baronka amafaranga bashaka kuronka amafaranga mu buryo bworoshe bo nakajambo wumva babwira donc ico nkunda kubwira bigeme barakize abo dukunda kuyaga barabizi icambere coco nta muntu azokubaho tuyibasha ca kabiri ni vyiza kwiyumvira kuri ejo hazoza hari ibintu kenshi usanga wageze ugasanga uri kuricuza ejo muri kazoza burya hariho ikintu bita ibanga hari igituma bagita ibanga birya bintu bagita ibanga rero iyo bitakira ibanga ukumva umengo uwo ari we wese wogira jewe ndazi ko ari abantu babaye mu buzima bwoye kandi uza gusanga abana butumwe na bamwe muri abo gasanga nk'umugabo aramubwiye ngo utagize uko unye ngo nage mugabo ndazi ko hari abigeme bazigama ibanga ryabo hari abigeme bakora akabiri yasho nubwo bitoroshe ko tuvyemeranye ubuzima bw'abajone bwacu nyene kuko natwe tuburimwo si ni ibintu bisaba guco no kwita kuvuga gute kuruha gusiragoringa niko navuga mu Congereza mugabo ko biri kose ntivyerera inzara vyerera igihe kandi iyo vyeze nta muntu n'umwe ashobora kubituma bigira hari akantu nkunda kuvuga muri no minsi ngo bitarimwe Imana nivyo bakunda kuko niyo modoka ushobora kuyiguha canke niyo nzu akaba ari iguhamba ari umuntu akunda kuyita ngo ni serikei hura ni serikei kora kabisa wewe twara turanyonga sinibaza kugira amahoro mu mutima aho niho nakoma shiki jewe ndibuka ko nk'ubu nk'iyo nagiye guca karaka nkaronka umuntu amubwira ati wewe uje kunkwikurura akampereza nk'ibihumbi 100 cyangwa ibihumbi 100 cyangwa sinzi bivaye nuko twapatanye akampereza ako kanoti nkumva ko nagashimye hama nkagenda kamukorera urubanza jewe uwo munsi ni gake
navayo ngo nishimire ndagenda ngafata nkabo gafanta canke n'akandi kantu karenzeho gafanta nkakanywa ko yambavuga nti niyashu nabizi hamuka twita nagasabuni ukagenda ukakaraba kavuga uti jewe uno munsi nakoze nato mugabo ikintu cyose naronze ari umuntu ampaye ataco ndagiciyeko canke ngizene sha ubijya jesinzi umengo ni bye bagiye abantu baba barikomeje bisaba kwikomeza ko wumva ushobora kugishika kuri uryo rwego mubwo byogenda kose abo bigeme ni byiza ko bomenya ko iyo buntu burihabwa kandi burya rero ikindi naco utarutse abagabo bamaze kubona canke abahungu singiramwe ngo sabana beza kuko ndaje nzobanyishizemo na cameraman nzobana mushizemo kugira ntanyumve nabi abagabo bamwe n'abahungu bamwe sabana beza uruzi ko baca baguhanahana barakubwirana kwera hari umuntu yavuze mugabo kantu kagoye kuvuga mu gifaransa kavuga mu congereza ngo iki oya sinokavuga harimo intuze nyinshi karimo polemique iteye ubwoba je nibaza ko vraiment muri rusange nishaka kutuganira kuri ico kintu mugabo ntitugenda vraiment tutaririmbe je ndakunda ivyino z'ikintu tellement que barumva umuntu wese twicaranye twovyina nabwiye trésor of passé ni je tuzokwandika cyo kubyina gusa umva wowe ubyina nande nitabiriye nihe ndirimbo ukunda gukoresha kenshi uvuga ati indirimbo nagiye biravana ubundi bwo bivana n'igihe kujyana ko ndavuga jewe fete bivana no munsi cyari bikavana n'igihe ahubwo yumbwira iyo ukunda wewe ndankunda nyinshi indirimbo nkunda nkabasanga atari yo mu ntemuka kandi nta mahera baduhaye bo indirimbo ndazikunda zo mu ntemuka vraiment na nyinshi mbwira iyo ukunda ntaco kugira numve ko ndayigerageza kuko numvise nayizi ndakubwira nti subira wimbira iyindi yango bashizi beza mwashikiye mutama none we ntutera nagira ucuti bana yigurikiye nzi ngo urabizi ibyo jeraga nitabira na kamera baragwenda ngo ndayimuha anyitabirize bana ofete ni byiza reka tukore mu yintahemuka nibyo byo byiza cyane kubera ko ari umuntu yakuza kutubwira ati ni gukunda iby'iwacu gusumba ibya bose n'abandi sindabankana nakuze ndayikunda na jewe vraiment reka mbyina imbyino yitwa ukugenya sinitabirize urayizi kuba na kera intahe yamye yubahwa amve iyo ubonye umwami yururutse amace abawe bwami bose baza kumusanganira tiganuka mwami igihugu cose kiragutasha amve ngerega nkundira mwiza wankundiye ndagukeze erega nkundiranye n'irembo nzogukeza we wamye utwibutsa wa musi wo kugenya amve we numva ko yize waciye ureka kwitabira ucuratera eragubonye bene imana bakoranye amve kabona yemwe bose baje batwenga kubona kera baba bazanye ijambo rimwe ryuzuriza abahuza ikiyago amve hamara kandi baca bavuga ari igitero nkunda cyane gose hariho igitero nkunda cyane gose kivuga ngo kiri umugwiza wo mu bitaha no mu bibona kiri igicaniro co gucanira iyo birenza singa ngwawe gwame gwisiga inkuyo mwiza wankundiye uzukundirwe n'ikiyaga umve ngarega nkundira ndagukeze mwiza wankundiye ndagukeze rega nkundiranye n'irembo nzogukeza we wamye utwibutsa wa musi wo kugenya umve ubona niyo ariko hari n'izindi ariko hari n'iyindi yitwa makurata mperuka gusohora makurata turamwa wasohanye na bene imana tumunamutse mwene imana hari hose yego n'umuntu nimwe n'imana nabonye atwa bumeze bo like bumeze kumwe tumeze tukwimwe bo dis-moi turahuza genda kudukora ama post yayo turahuza ahubwo mwene imana ara support bo dis-moi sinzi ari umuntu agira ibintu bigakundwa rero nibaza ko ari umuntu aba promoters benshi nibaza ko mu promoters ni mu promoter ariko ni n'umwanditsi posta ibintu by'abantu atitaye ngo baramuhasha ntibamuha kubera benshi agabi karakuye ngo nk'amafaranga yo mpanda mukurikirana muhanda kandi anavyandika neza akavyandika neza mu kirundi agashaka utwatuzo cenge ndabikunda nimvyo rero twasohoye akazuka nkateze ndakamurungikira ni imvyo twasohoye tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu musi mu kwa bakenyeza abandi bariko barabarata gusa ariko twego no musi numva ko turako turanegura turiko turabanegura tuvuga tuti nyabona fata isuka mfati turiko tunegura abige abapasoni gufata isuka mfati yindi makurata wanje nzanira umurimo nzanira umuhoro ntumva ko yize tugende ku murimo urugo ni babiri iyo makurata wanje yo makurata wanje
ngiyo ngukomye aha ngushaka igitenge ndagusubiriye ngushaka igitego ubagara umushatsi bizoguha inyuma ega shaka n'agafana n'akaya kamaye anyway bon just no gana gutera intege ibintu byose ukora biba bigoye ko umuntu aja ahantu akumva arabaye stable kugira stability rero je nibaza ko abantu banakurikiranye ko bakurikirana iganiro bakora bakazana guhamagara mu manza uko ico cyo buzikoreye bavuga ati vraiment wakoze neza ndazi ko urabona feedback sinzi ko nzoguha ka video karanga none bazonkurikirana bazoyibona bazokurobe kuri Facebook ya dose masaka yego bagire ako na YouTube Nyabusorongo Times Nyabusorongo Times ni wawe ni twebwe namwe n'Imana turagushimiye cyane ubundi navuze ko duhuza no muri kumwe namwe n'Imana jena n'ingorane nzobahamagara muri kumwe mwe bagenda ba following cyangwa uzodusange kukiba ibyo babyira cyangwa basange kukiva muzo mubwire mwage mugiye dusigaye twese no kuvuza imedori nawe nasigaye kuvuza umudurisha nikem twese tubasangiye nta kibazo hama ikindi naco ni no kuri Instagram sinzi kuriko Instagram mfise niyo kuchatinga gusa okay hariho nko mashaka kubona no munsi ariko no bakeneye kunyandikira by the way ndakunda no gutera inkuru ndimo abona nshaka gukoresha urubanza ushaka kumubwira ahantu azogusanga cyangwa kamana nimero yawe jewe nimero yanje ni 79 47 46 ubusindwi mbarazizina numvise kamera yazifashe ku mutwe hanyuma Facebook ashobora kundondera nkuru nziza ya Dela canke ya dosiye Masaka ashobora kuntora na Instagram naho nurwanitse ya dosiye Masaka ashobora kuntora ashobora kwandika nkuru nziza ya Dela ashobora kuntora ashobora korora muri ivyo no kuri Twitter nta ngorane no kuri Twitter ndi mwakoze kutwitaho nge mazina rumu kiza kora prochaine photo twamagana nyine ibintu azo ari fresh jewe sinigera ndanka kubera ko nanje ndanka umuntu mbwira ntazi reka nega nshimire abakunzi ba Yagatek dushimire abadukurikirana hama Simbizi muri ibyo aheruka ngaha yaravuze ko bazoganira yarabinyemereye hari muri byahe ngavuga ko ashaka guhana Simbizi zabinyemerera tumwifuze n'urubanza rwiza uno musegize dote Simbizi Wasemavumba shangira kakaririmbo satubi yaririmba twoka muri nembera kakandi kavuga ngo nateguye imitego myinshi yandi yo kuvuga ngo no muzo bamuhitanye ndi yambera ko ndene mukobwa ari serious uno muzo ntari serious kweli Simbizi ndazi no muzo ari serious kandi Simbizi dushimire na mama mwamikazi yashobora gusiporta Simbizi Wasemavumba Simbizi intwari Simbizi yari igihe ura mu Nyakabiga hari ahantu rwandi ya SOS kwivurira ego hajya naje zomumbari nakunda nari kumubaza mu gihe kiraho ndakunda kumukurikira cyane n'umuntu Simbizi Wasemavumba Simbizi Wasemavumba bof ndamukurikira nawe cyane gose arakunda no kuba ari umuntu ari creative nico novuga ndamukundira cyane kandi nako ashiramo ubwenge bwinshi ashiramo ubwenge rero hari akantu nari mukumbaza igihe kiraho mbe mwamikazi nujya mwigeme wiwe ujya mwana yabyana mama mwamikazi niwe nyine bajana naro nkunda kubona kuri 4 nkamuca ko nkamura ko cyanye mugwera nyine ashobora kuba ntituzi naye umuramuse from umuntu mwiza byantango ndabizi gusa ndatinya kwitapana je nanga kwitapa kora mutse munambaza ngo urinde wapi simpima umugane wawo ni ngo simpima singerage bimenye ko mukunda tu bon ndamukurikira kuko n'urundi rwego apagira ndumutinganye rero reka tumwifurize ubukwe bwiza n'imyiteguro myiza ya mariage na mwamikazi burya ngo n'umunyegenda mama mwamikazi n'umunyegenda vraiment c'est vrai tuzobaza neza ahubwo havuka tuzobaza neza ubwo ko ari Nyarushanga canke ku rugo beca urubanza rwiza turagukunda reka ndagushimire mwakoze kuntumira ko ndazi hari benshi babifuza ko mwabatumira ntibabironka aya mahirwe kureje nagize ntazokumva afite ibintu byo abantu from byo kubaka sosiyete byazampamagara natewe iteka rero cyane cyane n'ivy'akaranga muje murabicishamo kenshi ngira mwabonye ko abantu babikunda ndabasanga no kive ngira mwabonye ko abantu babikunda ejo ntimuzogira ntuze ndashaka kuza muri club nibaza ko ndaza kukonfirma nta kibazo konfirma ko nshobora kuza muri club tukabereka ingene mu meze ego big up sana abakunzi ba Yagatek reka nshimire uriya w'inyuma ndagushimire sha cameraman uzonigishe gufata amasanamu sawa